Hello guys, umeze neza? Amazina yanje nitwa Shitira Divin Hakizimana, c'est de l'école technique vocale. Distin Stella, umuririmbyi wa gospel. Benshi banzi kuri izina rya Distin Stella ariko izina ntawe n'abavyeyi ni Habonimana Ernestine. I'm so makata. Bagiruko. Maya. Basi wanyigishije. Neza cyane. Benda kubaza. Uraciye kubyina kugishije. Hari indirimbo nibuka nanakugishiza ko kera tugivura bivuga ngo baririmba ngo arabyibuka. Reka kujyana kwishije kanshaka ndabishe neza ubu tugakomeye. Urera wapi Shitira Divin ni umusore akijijwe akunda Imana umupfuka wa gospel iri mu mazina Jimbere yawe zanye umutima ushima. Stine ninde? Stine ni umukobwa mwigeme umurundikazi nk'abandi umuririmbyi ariko iyo ni imwe mu mpano nsanzwe mfise ariko nsanzwe ndi n'umuntu akora ibijyanye na marketing. Reka mvuge yuko Jenna Stine nibuka I remember one day ndi ku ishuri narifuza nanje kuba no shima professor ngabo namufumenga nyarage ngabo umwaka w'icenda nafashe ingingo ko fumenga no kunda umunsi umwe rero bampindira ku ishuri ati muri public yabagira ku mashuri y'abagendera kujyana ariyo ndibuka hari umugenzi wanje w'umupianiste icyo gihe ikintu yongeye cyarantangaje cyane kuko cyarankoze ko cyatumye no kumenga nyene ndagiye mu bindi bitangaje mubwira ngo hari umukobwa ashaka kumenya Shitira ninde nanjye bati n'umukobwa yifuza kumenya ashaka kumenya kubera iki nitavye ku ishuri ngo butumire ezeyo cyasanga nihari guys ibintu byabaye ntavyo mutahura ariko jewe ndani harabaye ikintu gikomeye cyane nabaye tushe kuko bari bamaze kumbwira ko aguma ashaka kumenya ngaje gituma ashaka kumenya ubwo nawe aho yari kuri stage reka arakina gakino ariyo yakina ama sketch acara hanze aragahagarika nza kundamuta bibaza ariko arakina gikina cyabanza gagaga nza kundamuta kandi ndamubonye numva ndanezerewe ntiyacambaza mu kandi ndamubwira ashaka kumenya kuririmba ashaka kugisha naho byahereye mu sanzwe tuganira ama contact turamenyana Bon, uburyo twahuye na Shitira nibuka icyo gihe nafise inyota yo kumenya kuririmba. Rero icyo gihe nafise umugenzi twigana w'umupianiste bari basanzwe bazinanye kuko Shitira yasanzwe afite ishuri ry'umuziki arambwira ati ntushaka kukublansha n'umuntu ashobora kugufasha kandi asanzwe afite n'ishuri asanzwe anavyigisha afite na band. Rero icyo gihe umugenzi yaramutumiye muri groupe publique kuko iyo groupe publique dusanzwe dukunda gutumira abantu b'abaririmbyi araza icyo gihe turahurira pour la première fois ndamusaba kuza muri band yiwe ntiyabinkundiye sur place ariko kuko je narifise iyo nyota uwo mugenzi yarantwaye muri band yiwe niho n'ubucuti bwacu bwacu bukomerera kuko naciye mba muri iyo band yiwe ndabona mu ishure ryiwe urumva yuko histoire yacu y'urukundo yaciye iba develope muri icyo gihe. naragize ide y'indirimbo ariko nshaka kwandika indirimbo kweri nk'uyu abandi kumwe narahevye cyo bigenda neza ni imwe mu mpano nagerageje gukora c'est tout battre ariko ntivyakunda kunda imanda kumva zuko ntawe ushobora kumenya byose ariko ivyo Imana yashoboye kumushoboza kugira ngo ndabe muneza murabizi namwe ni kuririmba
ibyo batuvugako ntacyo bintwaye kuko umuntu akuvuga ko kuko yabonye ko ikintu kuri wewe ahubwo iyo atariko arakuvuga nta kintu cyawe kiba kiriko kiragaragara rero ku bwanjye ndakunda umuntu amvuga kuko bimpa kubona yuko ndiko ndagaragara. guys urukundo rwacu mubitege ko ibintu bikomeye cyane kandi byiza vuze byiza ni byiza ubusanzwe nta kintu kitagira vision nta kintu kitagira aho gitangwa no kizohereza nibaza ko ari heza gose guys mubitege urukundo rwacu mu gwitege kwiki navuga yuko twebwe ubwacu tugwiteze ko ibintu bidasanzwe rero navuga yuko ivyo bidasanzwe namwe mu vyitege kuko ikintu cyose kiba gifisiye kiko kiraca rero natwe mwitege ko hari ahantu two turaca nibaza ko atawo kwibaraguza ubunyene nivyashika nihagera tuzababwira twatumire ibintu bigende neza muze mwibuke kuduterera ariko chakwingere nizo kubishobora ure